Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 28 Nyakanga umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Mwaro aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 15. Ku muhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri ku degrees Celsius 34. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:49 rirenge igihe cy'isaha 11:57 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.